kiganiro abanesheje muri Kristo mutegurirwa n'ishengero Winners Christian Center Burundi. Pantekote abanesheje mukagishikirizwa na Radio Voix d'Espoir Juremesha umunsi wa mbere igihe cy'isaha 11 z'umuhingamo gushika igihe cy'isaha 11:30 no ku munsi wa gatandatu kuva isaha 1 y'ijoro gushika isaha 1:30. Chuti bakunze mu bwose muri kumurumuriza Radio Voix d'Espoir Juremesha na cyane abakunze ibiganiro abanesheje. Turabaramukije kandi twongera tubaha ikaze mu kiganiro cy'uno munsi. Reka ducite ikiganiro kidasanzwe cy'uno munsi kuko mwumvise ko n'amasaha yahindutse, tukaba uno munsi tukivuganira ku ijambo rimwe gusa, kunesha muri Kristo Yesu. Abatumire turi kumwe ngaha ari bo bene ikiganiro uno munsi bakaba baniteka kugira ngo ushobore kuba ndi kumwe nabo kugira ngo bashobore kutubwira neza iri shengero ico risobanura. Mbega kunesha niki muri Kristo Yesu? Ico nicyo kibazo rudende tugiye kuraba, banongera kandi banatubwire igikorwa bariko barakora muri kino gihe, kuko dusanzwe turi kumwe n'umutumire n'umushitsi yaje ava mu gihugu ca Canada, akaba aza kutubwira vyinshi. Imbere ko dutanga ikiganiro cyacu, reka manasabe abatumire bacu muri kiganiro ari nabo bene ikiganiro babanze batwibwire. Reka turahera ku Mwungere Viateur kugira ngo ashobore no kutwakirira abandi turi kumwe. Murakoze cyane kutwakira hano muri studio, kandi ngirashimira n'abanywanyi bacu bakina kiganiro, abasanzwe batelefona, abasanzwe bashima, turabashimiye cyane mu wese ahantu hari. Rero nkabasanzwe ari jewe sanzwe ndabasize cyo kiganiro. Mukugura munyumva muyijwe ko munsi murambonye mu buryo bugaragara, kandi turabana kazi mukambaza kutubona neza kwishingiro muri bugaragara, haza kuba hari bitangaza bisimo twumiza. Rero uyu munsi rero twateba iteka no kwakira mu ishengero ndetse no mu cy'ubundi cyiza n'uwatanguje iyo shengero ari ryo dusanzwe bitwa Winners Christian Center mu Kanyosha, Pantekote y'abanesheje. Ni ritanguje akaba aba mu gihugu cya Canada, ariko ubu hari kuri mu Burundi, niyo mpamvu adufitiye agakemani kadasanzwe za n'igihugu. Rero mu kiganiro rero umwanya dufise turaza kuba niwe tuza guhumanya munini muremure, ndazi mu mwanya udasanzwe. Ko nyine kugira ducungure umwanya, reka tuce tumikaza banze idondore gusa mu kwidondora ibindi iri mu nyuma. Bonjour, merci pour l'accueil ici à la Radio Voix d'Espoir. Mwaramutse kandi murakoze kunyakira aha muri Voix d'Espoir. Mon nom c'est José-Edouard Niyungeko. Izina ryanje ni José-Edouard Niyungeko. Appelé pour l'œuvre apostolique, bien sûr. Nahamagawe mu gikorwa cy'ivugabutumwa. Je suis très heureux d'être au Burundi. Ndanezerewe kuba ndi mu Burundi. Murakoze cyane, mwabonye na mwene data Pasteur ariko radufasha kumusobanurira nawe nyene rashobora kwibwira abari kwaratwumviriza ku masanamu. Ndashima Yesu, haleluya. Amina. Amazina nitwa Pasteur Amani Gedeon, nkaba ndi Murundi. Yesu abahezagire. Murakoze cyane kuba turi mu kiganiro abaneje muri Kristo. Mbega kunesha niki? Ubwa mbere ni gusenga, mutangura kudushira amaboko y'Imana mu majambo magufiya na cyane imitima igiye kwakira ikiganiro. Turagushima Yesu kutugiriye ubuntu bwo kuba turi ngaha n'ubuntu bwawe. Reka ubwo buntu bubane natwe kugira ngo ibyo dukora byose bizunguruke muri bwa buntu, kandi uduhe gutahura no kumenya ko twanesheje mu izina ryawe gira Yesu Kristo, amen. Nshuti bakunzi, tugitangura mwumvise mu ndangura jambo akori Pantekote y'abanesheje. Imbere y'uko batubwira ibijyanye n'ikorane bateguye, umwungere mukuru aratubwira mbega kubera iki Pantekote y'abanesheje. Izindi mzanesheje? Eh bien, en réalité, quand on a reçu la vision pour le ministère, by'ukuri gihe naronka imbono ya ministère, parce que l'église a commencé au Canada, kuko ishengero ryatanguye muri Canada. le nom que Dieu nous a donné, nous a révélé, c'est le Centre chrétien des vainqueurs. Imishuro cyangwa imbono Imana yaduhaye ni ihuriro ry'abakristo baneseje. Et Dieu m'a dit clairement qu'il veut que je commence un ministère qui rassemblera
de différentes nations, de différentes cultures. igihe Imana yampamagara yambwiye yuko nzegeranya amahanga yose afite imico itandukanye. Mais à chaque fois que Dieu m'a appelé dans un autre pays, igihe cyose Imana yampamagara mu kindi gihugu, Dieu m'a donné un nom supplémentaire. yanzana yampa izina riranga aho hantu, Comme en Mozambique, nkuko nka Mozambique, comme en Haïti, muri Haiti, aux États-Unis, muri Amerika, en Tanzanie. muri Tanzania. Et au Burundi, quand je suis arrivé, Dieu m'a dit que c'est Pentecôte y'abanesheje. igihe naza mu Burundi nabwiwe ko ari Pentecote y'abanesheje. Et la première question que j'ai rencontrée, comment dirais-tu qu'on a vaincu alors qu'on vit des situations difficiles au Burundi? Ni gute mu Burundi cyangoye nibajije ni gute nzovuga ngo abanesheje kandi turi mu buzima bugoye? Attends, ça c'est la première question qu'on m'a posée. Ico nico kibazo bambajije. Et moi j'ai répondu, c'est ça le mystère de Dieu. Navuze ngo je nishuye ngo iyo niyo nibwo buzima bw'Imana. Mais la réponse a été Romains 8:37. Mugabo inyishu yabaye Abaroma 8:37. Appeler les Burundais à croire en Jésus-Christ. Guhamagarira Abarundi kwizera Yesu Kristo. Appeler les Burundais qui sont déçus par des religions d'être réellement en Jésus. Guhamagara Abarundi batakariye mu myizere kwizera Yesu. Et ainsi ils seront plus que vainqueurs par cet amour envers eux. Kuko bazoba abarushiriza kunesha bivanye n'ugo rukundo rwo muri Kristo. Voilà. Nivyo. Murakoze cyane kumbure abariko baratwumviriza nkubanze kumva igituma abanesheje mbega akakaro ibi byanditswe vyera byo mu Baroma igice 8 akarongo ka 37 murashaka kutubwira ko mu segonde 30 icyo bisobanura? Ça veut dire minota ibiri. Oui, ça veut dire qu'en toutes choses, bisigura ngo mu bintu byose nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. turushiriza kunesha biciye kuwa dukunze. Donc nous ne gagnons pas les batailles par nos propres forces, ntitutsinda intambara kubera inguvu mais zacu, par Jésus-Christ qui nous a aimés. ariko biciye muri Kristo yadukunze. Murakoze cyane. Pentecote yahanesheje. Mwumva yuko dukwiye kunesha. Mbega tunesha iki? Ah, c'est une très bonne question. Ni kibazo ciza. Nous gagnons, nous remportons contre les attaques du diable. Tunesha intambara z'umwanzi. Parce que ce n'est pas la guerre contre l'autre, contre le voisin, contre son mari, contre sa femme, non du tout. C'est contre l'ennemi qui est l'opposé de ce que Christ veut. Si hagati y'umubanyi n'ubundi, hagati y'umugore n'umugabo, si hagati y'umwana w'umuntu n'ubundi, ahubwo nukunesha umwansi nawe ni Satani. Et Jérémie 29 verset 11 nous dit bien. Yeremiya 11:25. Car je connais les projets que je forme pour vous. Iyaba mwari muzi ivyo imigambi ndabafitiye. Et sont les projets de bonheur, non de malheur. Ni imigambi myiza ntabwo ari imigambi y'ibibi. Alors le malheur qui vient, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Nukuvuga ibibi byose bizanana ku mwanzi. Et on est capable de vaincre seulement si on a Jésus qui nous a aimés. Kandi dushobora kunesha iyo dufise Yesu yadukunze. Murakoze cyane Viateur. Ngira ngo umugambi Burundi uri mu bantu binjiye muri shingiro bwa mbere. Sindi mu bambere ariko ni mu bantu bakiriye iyo yerekwa. Ego. Kuko numvise ko nanje umuhamagaro wanje ushobora gukora mu iyo yerekwa byoroshe. Mbega none kwiki na wumva nyene worohewe cyane kumushigikira kuri Pentecote y'abanesheje? D'abord numvise ko iyerekwa ari ryiza cyane. Ego. Kuko burya umuntu aba ari ikintu bita umuhamagaro niyerekwa. Icyambere nashimye iyerekwa yafise ko baganiriye tumba yuko iyerekwa rikene mu Burundi bitewe nabo n'ibintu baze gusobanurira hano. Kuko tunesherezwa n'ubaneshejerewe Kristo Yesu. Nanjye numva yuko ndi muri iyo yerekwa umuhamagaro wanje nkuko nahamagawe ko bizogenda neza. Kandi numva twiteguye guhindura ibintu bizina bya Yesu. Hari ikintu kije kuba mu buryo budasanzwe mu gihe cy'u Burundi. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Tuganire gato yari koreka Pastor Amana banza tubwire nawe ngire byakiriye.
ndashima Yesu. Amen. Jewe iryo yerekwa ryiwe naryakiriye ndi mu gihugu ca Mozambique. Naryakiriye gute? Naryakiriye maze kubona abarundi benshi bava mu Burundi bashitse muri Mozambique. Agombe yaba yari pasteri amaze guhura n'ubuzima bugoye bijya bangu y'u pasteri arariheba akaza kwiruka n'ubuzima bisigura ngo yari pasteri atatahuye neza na neza ico yakiriye muri we mu gihe atazi yuko hari ubundi buzima bushobora kumufasha kunesha ajya mageragezo cyangwa bigiri ko arahangana navyo bica bimutuma ata ico yategezwa gukora akaja mu bindi no kuvuga ntiyabaye unesha kuko ndibuka ngishikayo bavuga ngo mwe muze musenga ngo rindira ngo hazogira igihe mubita kubera ko babona yuko baraneshwa ntibigeze batahura yuko hariho uwanesheje kandi ari we yabahamagaye kugira ngo bakore ivyo bikorwa mbega uribaza yuko byoroshe gukorera uhoraho ushonje ntibyoroshe ariko warakiriye uwo Yesu biroroha gute Daniel yarabona umuriro nabo babona inzara bagahanga amaso inzara ho guhanga amaso uwo batabona ari we Kristo. Daniel yabona umuriro mugabo yarafise ivyo gufungura bikwiye ariko yariko agirengarenga wibuke ko yigeze kugirengarenga ati jewe naho mu ntinyama nazonge ndagirengarenga hako ntumukira Imana. Murakoze cyane mwumvise rero mu Tamani ingene uyinjiye muri rishengero ikibazo rero kihari uno munsi mbega ni bihe bintu muri kumara dutegurira muri no misi nga mu Burundi ni bihe bintu muri kumara dutegurira nga mu Burundi ariko kandi reka manzi garuka kwa Viateur niwe ari nga mu gihugu cyacu umwanya munini mu Burundi mbega kuri Pentecote yabanesheje uno munsi tukaba tuzi hariho ivyo gukoresha kugurisha amazi abantu bakugurisha amazi ngira ngo ntavyazi ari muri Canada ngira hari ibikorwa umuntu agera kugura amazi amavuta ya Elayo akagura 50,000 akaca agenda akavanga n'amakuta akacagwirira hanyuma akacavana nk'umiliyoni abantu nabo kavuga ati amazi arasengeye ni kinji kugwa igihumbi mu Burundi kicugwa 10,000 haji wanyu muri banesheje ibyo ntibihari mu muco twege wacu yose yabuze ngo muzorambika ibiganza ko ngo bazokira nta kibazo ko bazokoresha daboro buryo umuntu daboro akoresha ibyo bintu ni umuntu aba afise umuntu atiyemera abantu bakoreza abantu biciye muri ibi ariko ikiganza cyonyene oya ntahuriza Yesu Kristo wenyene ko aragendagenda harabo yavuga agategeka harabo yavuga ati zana amazi harabo yavuga ati tora twondo yakoresheje uburyo bwose bushoboka ariko uburyo bukomeye cyane yabuze ngo muzoshira ibiganza kubagwaye bazokira nta ntamwe Yesu igeze atuma bigisha ngo muzokoresha kuno iyo imizerere yabo niyo mu natwe twabonye Pentecote yaba centre yabanesheje ni ihuriro ry'amashengero yose urumva atacapfana n'ibyo ngo ariko twebwe mu muco y'iwacu ego ari no Imana yakubwiye kuko hari abantu babigira mu migenzo kubera nyene sinivuga ko yavuze Imana y'indari marasi n'Imana y'ijuru bivanye niyo Mana ariko arakorera ati dakora ibi ariko Yesu ntamigeza akoresha metode yo ikintu runaka ego murakoze cyane n'umwe mukorera Imana yihemizo zitatu niyo mpamvu ni Pentecote yabanesheje dukorera Imana y'ijuru dutegura umugeni wa Kristo kugira ngo Yesu niyaza adasanga umugeni wa Kristo kuko ishengero riza gushira ku rutonde ibintu bidatondetse. Murakoze cyane nyene sinzi ko twahuriza ko nibuka imfuvye n'abafakazi kangahe mu mwaka si ku mwaka ko mvuno ndakaze turibuka buri munsi murafise inkoko hariho inkoko y'imfuvye n'abafakazi hari ishingiro rimwe bahora bashira inkoko y'imfuvye n'abafakazi ariko ni pasteur tangura kuzararaba gura bafashe guharura baramubwira ati aha ntuzo kwigira uharura turaheza imfuvye n'abafakazi bacagabura mbega namwe niko mubigira twebwe kirese n'imfuvye n'abafakazi niyo mafaranga tubigisha ubwiwacu umwongere n'amaturo ntiyemerewe kuyaharura. Murakoze cyane reka rero atubwira gakemanye yatuzaniye muri iki gikorane. Oui, et je voulais d'abord revenir un peu sur ça. Nagomba garuke gato kuri ivyo. L'une des grandes différences que j'ai remarqué de ma vision de cette église au Burundi et d'autres églises. Kimwe mu vyatumye mushobora kubona itandukaniro hagati y'amashengero n'ayandi. C'est la gestion et l'administration de l'église.
ni ugutunganywa hamwe n'ihagarikirwa ry'ishengero. Au début, j'ai eu peur que les hommes de Dieu ici ne me comprendront pas. narahagaze hamwe ndiyumvira ngo aha abantu benshi b'Imana ntibazontahura. Mais j'ai fini par comprendre quand j'ai vu le projet du gouvernement sur la restructuration des églises. Ivyo byagomvye kunka intege maze kubona itunganywa rya leta mu mashengero. Nous, moi, dans la vision de l'église, l'église ce n'est pas une propriété d'un pasteur, d'un apôtre ou de qui que ce soit. Mu mbono cyangwa mu itunganywa ry'ishengero je uko ndabizi ishengero ntago ari société ntago ari shirahamwe ry'umuntu. Contrairement à ce que j'ai remarqué dans la plupart des églises ici, c'est une propriété d'une personne. Uko nabitahuye gutandukanye nuko abandi babibona ngaha benshi babifata nko kumenga ni shirahamwe ry'umuntu. Dans notre église, les pasteurs, ils sont juste dévoués à les rappels, pas dans la gestion, dans l'administration de l'église. Abantu abapasteri bahamagariwe gukurikirana ivy'umuhamagara pana mu byo gukurikirana iby'ibindi bikorwa bijanye n'uburyo. Et ce sont les administrateurs, les gestionnaires qui alors s'occupent à la gestion de l'administration avec les compétences qu'ils ont dans les études, dans les écoles publiques ici au Burundi. Abo nabo nababa baravyigiye ni kuvuga administration ibirimwo abantu bize bashobora gukurikirana ivy'ubutunzi n'itunganywa Parce que j'ai vite compris que quand il y a 2 ou 3 personnes qui se mettent ensemble, kuko naratahuye yuko abantu babiri cyangwa batatu bagiye hamwe c'est tout un développement qui va venir dans la société qui l'entoure. ni iterambere riza kuza mu babanyi baba bazungurutse. Et ainsi ce développement est toujours vient si il y a les bonnes personnes qui s'occupent de ce projet de développement. Iyo inyungu iza iyo hari abo bantu babitahura kubijanye n'iyo ntumbero cyangwa n'iryo terambere. C'est pourquoi j'ai vraiment acclamé haut et fort le gouvernement qui a dit que le représentant légal doit avoir un minimum en baccalauréat. J'ai vraiment adoré cela. Naranezerewe nico gituma nanezerewe kumva ko leta kandi no nganda yikeza kuba yarashizeho yuko umuntu uhagarikira ishengero imbere y'amategeko ategezwa kuba afise nibura urugero rwa université titre ya baccalauréat. Et moi, pour ne pas tomber dans les tricheries, je fais même interview avec celui qui veut devenir le représentant légal. Je fais une interview avec lui pour voir sa manière, sa capacité dans la gestion de l'administration. Jewe nanje kugira ngo nsingwe mwikosa mbaza ibibazo ujya nzoshinga ayo mabanga yo guserukira ishengero imbere y'amategeko. C'est pourquoi lui qui est en train d'interpréter, il est le représentant légal de l'église. Ariko arasigura niwe ariserukira imbere y'amategeko. Première des choses, je devais m'assurer qu'il parle bien français et anglais. Icyambere ntegezwa kumva yuko avuga igifaransa neza n'icyongereza. La deuxième chose, je devais m'assurer qu'il a un baccalauréat uniforme, pas un baccalauréat volé ou non, un baccalauréat avec le relevé de notes. Ikintu ntegerezwa kwemeza nuko ndaba ko afise baccalauréat atariyo yivye cyangwa yacije mu idirisha kandi nkabona n'amanota Le diplôme qu'il m'a présenté, c'est d'ici, c'est de l'Université d'Europe qu'il a donné le diplôme. Kandi diplôme yampaye ni yahanye ni kuri Hope. Ariko muvuze ivyo mbega iyo tuvuze ministère niki? Quand on parle du ministère, c'est ça la question qu'il a posée. Oui, c'est ça la question. Quand on parle du ministère, quand on parle de ministère, c'est l'appel que Dieu a mis sur quelqu'un. Na ministère chrétien niki? Et c'est ça le ministère chrétien. Tuzi ko ministère chrétien n'amabanga nkuko muvuze n'amabanga ahishijwe umuntu ariko agaragaza kuyahishura mu buryo bwa mwemu. Ah non, ce n'est pas ça, ce n'est pas caché du tout. Ntago binyegeye. Parce que quand Ephésiens 4:11, il dit bien donne aux gens. Imana iravuga neza ibikorwa iha abantu. Il n'a pas caché, il a dit que d'autres sont appelés comme apôtres, d'autres des pasteurs, d'autres des prophètes. Il n'a pas caché ça. Bisigura gute yuko umuntu ashobora kwatura ubwo nyine umuntu akacakira niba atari Ça sont les dons. Izo ningabire. Il y a les dons du ministère. Hariho ingabire zibango. None ni bande bazihabwa izo ngabire? Les dons du ministère, c'est pour ceux qui ont été donnés le ministère. Donc quand Dieu te dit que toi tu es pasteur, c'est qu'il a un don pastoral qu'il a déposé. None izo ngabire muribaza yuko izo ngabire zihabwa bize gusa?
Sur ça, c'est autre chose. kuri ivyo n'ibindi bintu Quand on lit à Actes des Apôtres, chapitre 6, iyo usoma mu vyakozwe n'intumwa la Bible gatandatu nous parle que les apôtres étaient en train de vaquer à leurs activités d'apostolat. intumwa zariko zirakora igikorwa cabo Et du c'ivugabutumwa coup, les gens étaient devenus nombreux. abantu barabaye benshi Alors, ils ont commencé à se chicaner. baca batangura kumera nk'abagira ibihari C'est par là que alors les apôtres ils ont dit écoutez, nico gituma intumwa zavuze ngo choisissons les gens compétents duhamagare abafite qui ishaka peuvent gérer alors ce public. bashobora guhagarikira bano bantu Alors ces gens qui pouvaient gérer le public étaient différents de ces apôtres qui avaient l'appel apostolique. abo bantu bashoboye guhagarikira abo bantu bari bafite itandukaniro n'intumwa Et les apôtres ils ont dit nous allons juste nous continuer à nous occuper du ministère que Dieu nous a donné, nous a appelé de faire. bobo baci bavuga ati twebwe tuzobandanya n'umuhamagaro twebwe Les twahawe autres alors gèrent le public. namwe mukurikirane abantu ushaka kuvuga reka ati twebwe twisunze ibya Paulo kubera yari umudokiteri vuga ati rero reka dushaka abize kubera n'Imana Non, ce n'est pas du tout. Et d'ailleurs, quand Dieu appelle Paul, si ivyo ari naco gituma igihe Imana yahamagara Paulo Paul, il s'est considéré comme illettré. Paulo yifashe nk'umuntu Paulo yigize nk'umuntu atize kugira ngo ashobore gukorera mu muhamagaro. murakoze cyane mwavuga ati naho bakutwikiraba amadiplome ibyiza nuko ayo madiplome atari yoja hejuru abungere bakatahura yuko amadiplome bafise mu vy'Imana atari amadiplome ahubwo gusa bibafasha kugira ngo batunganye ishingiro neza kugira ngo bigende neza. Ariko rero umwanya usa n'uri kuraturega reka batugire neza n'agahiga kemanyi mutuzaniye mutugire n'utonde ibikorwa uno musi ngene bimeze. Oui, c'est ça. Je suis venu pour un voyage d'un mois. Naje mu rugendo rw'ukwezi. Durant les 4 jours qui viennent de terminer, on était dans la retraite. Mu minsi niheze twari mu mahugurwa de notre église au Burundi. Bose mu bakozi b'Imana bo mu Burundi. Je me suis entretenu avec eux les 3 jours. On était enfermés à Buganda, à Cibitoke. Twari kwiyugaranya iminsi 3 i Buganda mu Cibitoke. Dieu nous a parlé sur beaucoup de choses. Imana yaratuvugije ku bintu byinshi. Et cette fin de semaine, on va être à Bujumbura. Izi mpera z'indwi tuzoba turi ngaho i Bujumbura. À toutes nos églises de Karuzi, de Cibitoke, de Nyanzarake, on va tous se retrouver à Bujumbura. Amashengero yose Buganda mu Cibitoke, Karusi, Nyanzarake bazoba bari Bujumbura. Que Dieu encore une fois va nous parler sur beaucoup de choses. Aho Imana izongera kutuvugisha ku bintu byinshi. J'ai un message sur les Burundais et sur le Burundi. Ndafise ubutumwa ku Barundi n'u Burundi. Que nous sommes une nation de vainqueurs. Ko turi igihugu canesheje. Alors s'il vous plaît, venez nombreux, le Seigneur nous parlera. Ndabinginze muze muri benshi Imana izotuvugisha. Après ici alors on ira à l'intérieur pour apporter le même message. Hanyuma y'ivyo tuzogenda hagati mu gihugu dutwaye ubwo nyene butumwa. Murakoze cyane Pastor Viateur, murashobora kutubwira urutonde rw'igikorwa cy'uno munsi ngene rumeze kubakoze cyane urutonde rutonga saa 9 turatumiye abaririmbyi batandukanye n'abakozi b'Imana nko harimo umukozi turatumiye Abdeslam yego nabone muri binyazi yacu hariya n'afite icyo Imana yamubwiye rero tuza guhimbaza Imana dufata umwanya uhagije guhimbaza Imana kuva saa 9 gushika saa 10 twakira abashyitsi bazo badasanzwe ari guhera isaha saa 11 yuzuye umukozi w'Imana batanguye arize vuga tuti aguze kuri produit bavuga ikimana mu yikanye rero twiteze ibitangaza yego hamare ku munsi w'ejo no ku munsi wa Mungu tuzokora amateraniro mu gitondo saa 3 gushika saa 6 tuturuka gato hamwe turuka saa 9 gushika saa 12:30 kandi ubu ku munsi w'ejo mudasanzwe tuzosengera n'igihugu cy'u Burundi rero niyo mpamvu rero tubatumiye mwese nawe dutubere umushyitsi karibu. Yego murakoze cyane kumpa ikaze biga mu bandi bashyitsi na cyane hari abakunda kuririmba kuko baravuga ngo Dawidi yaratambiye Uhoraho biragenda neza. Hanyuma murazi yuko Paulo na Sila bari mu ibohero batabawe no kuririmba biga nawe habere n'ibyo musanzwe maratumiye. Hari groupe idasanzwe yitwa Voice umuhoza ikorera ni groupe ikomeye cyane ikorera mu gace k'ino muri Noro. Yego izo kuba ihari
hariho n'umugwi w'abatimbo tuzohimbaza Imana n'umudiho wacu umuco w'ikirundi yateguwe hariho n'abandi nyene surprise sivyo nabikenewe hari n'abandi muza kubona nimwe hashika hariho no bitwa David Nduwimana asanzwe ko Imana ubari muri Canada ndibaza ko araza nawe nyene hamwe n'Imana yavyemera bitamugoye azoba ari kumwe natwe David muramuzi Nduwimana aze kumwe natwe n'abandi baritse batambuka ko twatumiye n'andi magrupe y'amashengero duhanya karera ko kanya kandi azi yuko biza kugenda neza murakoze cyane nagumye mbona Pastor Amana kuraba asa n'umunezero cyane wamenga hari ikintu nk'umwe ashaka mu ishuri mu ijambo rimwe tubwira icyo kintu nk'umwe abishuriye kujyana n'igikorane ku bijyanye n'igikorane niteze impinduka nini cyane y'ibyo abantu baziga ko binyuranye n'ibindi tumenyereye abandi bakozi b'Imana baje bavuye hanze bamwe babitega ko amafaranga ariko wewe yabonye yuko amafaranga asumba gusengera igihugu ineza kuko umugisha ntuhindurwa wamaho ibihe byose ariko Yesu yigisha akiza ku mubiri no ku mutima yatamba ku mutima cyangwa kwita ku mubiri umutima umuntu muhica kemera murakoze cyane inshuti bakoze kandi tugira turangirize ikiganiro cyacu ariko mbere ko turangiza kumbure umwungere murafise akajambo ka nyuma mushobora kurangiriza ko non juste dire merci encore une fois ariko kuvuga ngo bisanzwe kuvuga ngo murakoze rappeler au Burundi kwibutsa abarundi mu Barundi dusenga dukora ainsi Dieu bénira le travail de nos mains kandi Imana izohezaga ibikorwa by'amaboko yacu murakoze akajambo mushobora kurangiriza ko akajambo cyo kurangiriza ko icambere mu gushimira abakunzi bacu b'ikiganiro yuko uno munsi nitwakiriye ama telefone no gusengera imitwaro tuzobikora kuwa mbere rero ijambo nyamukuru no kubaza kubibonera kuri tele ariko mwese Yesu adukunda kandi Yesu yaranesheje abariko baraneshwa ntimugire ikibazo Yesu yaranesheje murakoze cyane ariko murashobora ku telefone nimero zanyu za telefone abifuza ku cyangwa mutaratanga nimero zanyu za telefone kwibutsa neza ikibanza cyarico ikibanza ni mu Kanyosha muri Cote Mission kujya kana anita ku mbaho nahantu ku basanzwe bahabana ahantu hahoze akabari kera bita ku Musigati kandi hahoze n'ishuri bita ku Rumuri ugeze ku mbaho aho nyene ucubona ishengero hariho na afishe muza ko habona rero uza kubona bimugoye aje gukoresha nimero 79 696 aho nyene uvuye muri ville aho imodoka igusiga kujya kane naho nyene haraho usanga badakunda gukoresha rero cyane ugasanga bari kwakoresha limitere none yahari n'abatanze igifaransa barabona mu kuziga igifaransa so nimero murakoze cyane sirimo amana tabisobanuye ni 79 58 gatandatu kabiri za limitere ni 68 58 79 murakoze cyane kumbura amani hari gihe uza gusanga ufatirwa gatoya amani ntushobora kwitaba bose amani arashobora kuzitanga nawe nyene kugira ngo abaza kumubura baze ku abaza kura bashobora kumutora ego ni 65 76 82 murakoze cyane inshuti bakunzi aha akaba turangirije ikiganiro kidasanzwe je pourrais donner aussi le mien murashobora kuzitanga murakoze cyane ego c'est plus 1 ni guteranya rimwe 418 kane rimwe 8 572 gatanu indwi kabiri 47 21 ine n'indwi ibiri na rimwe je répète plus 1 guteranya rimwe 418 amajana ane na 18 572 gatanu indwi kabiri 47 21 ine n'indwi ibiri na rimwe merci urashobora kuzivuga mwitonze kugira ngo abariko barandika ntibagore eh bien ça c'est mon numéro WhatsApp que j'utilise à l'international iyo niyo nimero yanje ya WhatsApp nkoresha ku rwego mpuzamahanga cyangwa kuri WhatsApp c'est plus 1 guteranya rimwe 418
kane rimwe umunani 572 gatanu indwi kabiri 47 ine n'indwi 21. 21. C'est sur WhatsApp que tu peux me trouver facilement. Aho ni kuri WhatsApp ntushobora kundonka. Merci. Murakoze. Murakoze cyane kiretse ikorana cy'uno munsi mbega murafise kindi ikorana kizoba vuba cyangwa no munsi. Oui, on aura une autre conférence, mais ça va être à Karouzi. Hariho ayandi makoraniro ariko azobera i Karusi. Après, ça va être en Nyanzarake. Inyuma y'Ikarusi hazobera Nyanzarake. Et puis, on revient encore une fois à Bujumbura avant qu'on reparte pour le Canada. Hamaze tugaruka ngaho Bujumbura imbere ko dusubira muri Canada. Reka rero murangize musenga. Ariko ubwo ariko kwishengero twaba dufite amateraniro. Ku munsi wa kane dufite abanye na adoration turasenga ibisi yose hama ku musanze bakunda amasengesho y'Ekarago samedi turasenga gura saa 3 no ku munsi wa kabiri haba ari amasengesho. Murakoze rero nshuti bakunzi mwebwe mwese muri kumviriza ikiganiro cy'abanesheje cy'ishingiro rya Pantekote y'abanesheje aha kabiri kirangiriye ariko kandi ndabibutse yuko aha muri studio zacu tukaba twari kumwe na Revera Pasteur Vitende Dagije turabashimiye tukaba twari kumwe kandi na Apôtre José Edouard turabashimiye tukaba twari kumwe kandi na Pasteur Amani ariko kandi ndabimenyesha yuko atajyana nsanzwe ndongora ikiganiro akaba kisanzwe kirongorwa na Revera Pasteur Viateur iminsi yose ya ku munsi wa mbere saa 10:30 nuko gatandatu saa 1 ukika saa 1:30. Murakoze cyane hariya muhinga bw'ivyuma rero tukaba twafashijwe na Ciza Inosa musanzwe mumenyereye iyo ari mu buhinga bw'ivyuma amajwi agenda neza cyane nawe nyene Yesu amuneshereze ibiri ko biramugora bitahari naho Imana bandanye duzi imigisha yiwe. Reka rero na tarafise umusore yitwa Bienvenue nawe nyene ko bikose byasengerana byinshi Yesu amuneshereze no kumuhindurira stati Yesu yavuba. Hanyuma rero Christian Nicolas Nzungu tukaba turangirije imbere ko turangiza ikiganiro cyacu kumbura hariho bariko baratwumviriza bavuga ati reka mwungere asiga yatwatuye kakajambo kagufi mu kurangiza ikiganiro. Seigneur, nous te disons merci pour l'auditoire de cette radio. Te disons merci pour les bénédictions sur chacun d'eux. Seigneur, je prie que ta bénédiction surabondante, Papa, soit une portion de chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous le prions. Amen. Amen. Ego nshuti bakunze ngo tutabivuze batashobora kuba bafashe nimero z'aba bashitsi neza murashobora no guca kuri nimero 65 11 41 tuca tuha nimero zabo mukacamo muvugana ibyo mwifuza naho utaha. muhejeje kumviriza ikiganiro abanesheje muri Kristo mutegurirwa n'ishengero Winners Christian Center Burundi Pantekote y'abanesheje mukagishikirizwa na Radio Voix d'Espoir Julie Mesha ku munsi wa mbere kuva saa 11 z'umugoroba no ku munsi wa gatandatu kuva saa 1 y'ijoro naho utaha.